Ubwo mu Burundi inoti y'aba diaspora irinjira bikwiye. Bonjour. Uno musi ndazi ko mustaza guhera mutabonye ku mastati yanyu ngo idolari rigeze kuraya. Nonaho mwebwe aba diaspora navyo mubona. Kora œuvre, rungika wana, ibintu nk'ibyo. Bon. Uno munsi shaka tuyage ku noti yanyu. Ego, niga diaspora. Hama cyo tugerageza no kurabira hamwe ku bandi uko vyifashe. Turavye mu bihugu dusangiye akarere, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda na RDC, dusanga igihugu cacu kiri mu bihugu vyinjiza amafaranga make avuye mu diaspora. Kuri kino gicapo, kubw'ibiharuro vy'ibanki y'isi yose n'ikigo Senised, aha mu Burundi mu mwaka wa 2023 aba diaspora 1553 n'J187 bashoboye kwinjiza mu gihugu amafaranga angana n'imiliyoni 48 z'amafaranga y'amanyamerika. Aha muca mubona ahandi uko vyifashe. Ivyo biranashimangizwa n'userukira ishirahamwe OIM aho yerekanye ko ayo mafaranga asahiriza hafi ibice vya baba 2% by'ubutunzi buri hagati mu gihugu. Aha rero abatari bake bo kwibaza ikibazo c'uko dufatiye kuri ico cigwa dusanga nk'igihugu ca Kenya canke u Rwanda dusa n'abababana ku bitigiri by'aba diaspora, ariko turavye uburyo bwinjira mu gihugu ugasanga turi inyuma cyane. Muti none vyoba biva kuki? Reka tugerageze kubirabira mu mico ibiri. Umuce wa mbere, hariho gutakaza icizere ku mabanki bivuye kwitakaza ry'agaciro ry'amafaranga y'amarundi, ico twokwita depreciation du franc. Ikindi ni bice 5% bakata iyo habaye irungiko, hamwe n'itandukaniro riri hagati yo kuvunjisha amafaranga ku giciro ca banki, taux de change officiel n'amasoko y'abavunjayi bigenga, ico twita le marché parallèle. Nk'akarorero, dufate nk'idolari rigeze ku 2800, aho ni kuri toya berbe. Ugaca usanga nko kuri marché noir rigeze ku 7,000. Niho rero uca usanga benshi bariko baca muri izo nzira dukunze kwita transfert de manière souterraine, MEAM. Ugaca usanga biriko biragorana gutora ibiharuro nyavyo vyayinjira avuye mu diaspora. Hari aba diaspora benshi twayaze muri bo bariko baridoga kuvyerekeye no kurungika amahera biciye mu mabanki. Benshi bakavuga ko nta madevize baronka canke ngo naho barungika ngo ntibakurenza $100. Ugaca usanga biriko biragorana ko barungika amahera biciye mu mabanki. Umuce wa kabiri, politike zihari ntizitomoye ku buryo zofasha aba diaspora kurungika amafaranga yofasha mu iterambere ry'igihugu. Kugira tubitahure neza, dusimbire mu karere. Muri Kenya hariko hasubirwamwo ibijanye no kugabanya amahera bakata iyo aba diaspora barungitse amafaranga, révision des lois fiscales mu gifaransa. Ivyo vyabaye mu gihe aba diaspora bariko barashikiriza ikibazo c'uko iyo barungitse amafaranga barihishwa amakori kabiri, ico bita mu gifaransa double imposition. Bisigura ko iyo barungitse amafaranga barakatwa ikori, n'ugiye kuyatora akongera agakatwa ikori. Umukuru w'igihugu William Ruto aherutse mbere no korohereza abajene bifuza kuja gukorera hanze y'igihugu bagiye kuba aba diaspora mu yandi majambo. Eka no mu gihugu kibanyi c'u Rwanda aba diaspora barabakurira ko matagisi iyo bashaka kurungika amafaranga canke iyo bashaka kurangura imigambi iteza imbere igihugu. Ikindi tutokwibagira, twovuga ko na diaspora y'u Burundi hari ukudahuriza ku ntumbero imwe, cane cane bivuye ku njyane za politiki. Ntankeka ko aba diaspora bahura n'ibibazo mu kurungika amafaranga mu gihugu. Kubw'ivyo bategerezwa koroherezwa kugira ngo uruhara rwabo mu iterambere ruboneke.